Banywanyi b'imbonesha kuri ya Hejuru TV turasubiye kubaramutsa no kubaha ikaze aho muherereye hose muri uyu mwanya turi kwigenekezo rya mbere ukwezi kwa kane 2025 tubazaniye amakuru menshi ariko aravuga mu gisata c'umutekano nuciko rero nivyo twabateguriye muri uyu mwanya mu kanya gato yini ku buryo bw'idonido. Reka rero tuyatangure tubaramutsa mwe mudukurikiye muri mu bice bitandukanye imbere mu gihugu c'u Burundi mu ntara zitandukanye no mu bisagara abari ku mugabane wa Afrika mu bice bitandukanye rimwe buseruko bumanuko burengero hamwe n'uburaruko n'abari ku migabane ya kure Amerika, Aziya, Australia hamwe n'Uburaya mwese turabahaye ikaze muri uyu mwanya rero twabategure byinshi birabana n'umutekano w'igihugu c'u Burundi. General Prime Niyongabo umukuru w'igisirikare c'u Burundi ategeka Abasoda bose. Hari itangazo ryo baryasohotse ategeka abasoda batoya canke homme de rang n'ibisongereza by'intwazangabo by'abasuzofisiye kubahiriza ingingo ivuga ko baba mu makambi. General Prime Niyongabo akaba agabishije irya nyuma abakuru b'amakambi batubahiriza iyo ngingo, abamenyereye bya gisirikare bakavuga ko iyo ngingo benizi zikara gutya iyo hari ikintu kitameze neza canke iyo hari ikintu abategetsi baba ariko barikeka. General Prime Niyongabo rero agasigura ko mu gihe bamwe mu basoda bato n'ibisongereza by'intwazangabo baba hanze y'amakambi bigabanya discipline mu gisirikare nk'uko iryo tangazo ryiwe ryoba ari bisigura. Nyuma y'amakuru rero tugiye kubagezo byinshi birabana n'umutekano. Hari amakuru menshi rero ariko aravugwa cane. Hari abasirikare 28 bahora bafungiye mu Cibitoke baba barajanywe ahantu hatazwi, navyo turaza kubibageza ko ariko kandi Prime Niyongabo ukuntu vyagenze ngo bagishika baje bambaye umwambaro wa Kongo, bashitse barazibambuye iryo joro nyene baca babashira muri sare iri ruhande y'ibiro, baca babazanira umwambaro w'u Burundi barabaha barambara hama bamera nk'abidegembya kubera bari bavyimbye amaguru ntibaja kure. Ariko hari n'abagiye guhembwa muri sesade Cibitoke. Munyuma rero haje Prime Niyongabo n'abajenerali basanga babasoda bari hamwe muri sare, baratangaye ngo baridegembya babasoda kweri, baca bashwanira utwara ikambi ya Cibitoke urera yitwaye bakabasanzwe ari n'icigira c'umukuru w'ikambi ni komanda Asego, komanda batayo ntaraza atwara batayo ya 68 muri Atemise n'ingabo ziri muri Somalia bashwaniye Asego wikambi ko abo basoda bidegembya. Aya makuru rero harimo ibinyegezwa vyinshi ntucikwe n'amabanga akomeye cyane ariko araba mu gisirikare ndetse n'ayandi makuru menshi arabana n'umutekano w'igihugu c'u Burundi. Cyo gusavye nuko ubanza gufyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko ibuke no kubisangiza bagenzabe kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho. Nyuma y'iyi nkuru tugiye kubagezaho mu buryo bw'idonido hari n'izindi zitandukanye muza gukurikira. Hari ubutumwa bw'umusirikare mu ikambi ya Cibitoke havuga ibyashikiye abasirikare 28 bahora bafunga muri ka Cibitoke. Abo ni bamwe mu basirikare bahora muri Nord Kivu kurwana na M23 barokotse ku rugamba rwoba rwarigise ingabo z'u Burundi. Bamaze kurokoka baca bararahira gusubira kugwana M23 aho baziye mu Burundi bajanywe gufungwa mu ikambi ya Cibitoke. Byaho vyarayangaye inyuma y'urugendo rwa General Prime Niyongabo umukuru w'igisirikare c'u Burundi yoba yarabasanze aho batari bafunzwe vy'ukuri. Mwijoro rero ryo kuwa gatandatu heze bano basoda barasohowe ka Cibitoke bajanwa mu buryo buteye amakenga babasobereye barabasirikare muri police militaire. Umusirikare yatanga agira ati mwiriwe neza mutama, mbega ko twabonye bamwe bava muri Kongo n'abasoda babatwaye muri weekend isaha 4 z'ijoro babafutse ibitambara mu maso, wo tumenyera boba bageze hehe? Batwagiye abari bafungiye mu Cibitoke babatwaye nabi mu tubutura n'udupira uko bari bambaye mu gasho. Abasoda bari mu ikambi rero babirabira mu madirisha batwawe n'abasoda bo muri police militaire kandi harimwo n'abambaye civile, numva ngo nabo muri documentation. Hari uruhara rero rwa General Prime Niyongabo muri ivyo byose byavuzwe. Uko rero vyagenze bagishika baje bambaye umwambaro wa Kongo, bashitse barazibambuye iryo joro nyene baca babashira muri sare iri ruhande y'ibiro, baca babazanira umwambaro w'u Burundi barabaha barambara hama bamera nk'abidegembya kubera bari bavyimbye amaguru ntibaja kure. Ariko hari n'abagiye guhembwa muri sesade Cibitoke. Mu nyuma rero haje General Prime Niyongabo n'abajenerali bandi basanga babasoda bari hamwe muri sare baratangaye ngo baridegembya
b'abasoda kweri baca bashwanira uwutwara ikambi ya Cibitoke wayitwarira ubu akaba asanzwe ari n'icegera c'umukuru w'ikambi komanda Sego komanda batayo ntaraza atwara batayo ya 68 muri Artemise. Uko abasoda rero bakuwaga huzu navyo bikaba byarayazwe no musirikare yoba yatwandikiye ubwo butumwa akaba yaragize ati ba Prime Niyongabo barenganye komanda Sego hari nawe twari kambi ya Cibitoke yaciye hamagara uwitwa Dokoro canke sous-officier de corps biga ukuntu bafunga abo basoda kuko bari benshi 28 batari gukwirwa mu gasho kamwe baciye bafata sare zitatu bazisohoramwo abasoda bahaba babashira handi baca bazana ikigufuri gishasha kandi bazana ibigufuri bitatu nyene. Ivyo biheze rero ikigufuri zabonetse sare zarabonetse komanda Sego yaciye agenda henda babasoda ngo nibakuri impuzu za gisirikare baje mu gasho kurindira ikambi bazobashiramwo ngo ntangorane rero ko mwacitse hariya ngo mwakize babahungu utanka barazikura basigara mu tubutura ya myambaro ya gisirikare baba barazitwaye baca bashira babasoda muri sare hamwe abasoda 9 handi abasoda 9 handi abasoda 8 babiri baraturutse baca bashira izamu gufungura babazanira mu ndobo sari mwimwe bagasangira mu ndobo atagahuza ataco bifuka ufise n'umugenzi rero yaramuha akamatera canke agashuka. Uko abasoda rero basohowe ijoro navyo mu vyumve nakamaramaza abasoda bari bariziye ko bakize amakuru yabo twagumye tuyakurikirana ibintu rero vyahavuye bifata indi ntumbero batangura kubagiriza kari abatutsi banje kugwanya bene wabo. Abo basoda rero bose nta musuzo officier yarimwo nta mufisi yarimwo n'aba premier class n'aba deuxième class aba corporal chef ntibarenga batanu. Kwa gatandatu heza abasoda bakaca Cibitoke rero bagiye babona hamwe mu basoda bafungiwe mu miryango azasare zitatu hagaze abasoda bambaye ibitambara bitukura ku maboko bisigura iki muri abo muri bisigura ko arabo muri police militaire. Baca rero babanza basohora umuryango umwe bagenze hanze bababwira ngo fatana inyuma umwe agafatana ibutura ya mugenzi we bagira ku murongo umwe kugira ntihagire uwiruka bababwira ngo uwuva ku murongo azoba apfuye. Babajanye mu modoka bashitse mu modoka baca babafunga ibitambara mu maso. Umusoda yasohotse hanze kuvoma atazi biriko biraba asanga bariko babafunga mu maso bagira nawe bamutware usinzi Imana yarakinze baramureka yaranze kuvuga imodoka yabatwaye yarayibonye ariko kubera ubwoba yaranze kubivuga. Hamane ngo babatwaye uko mutubutura wari mu gapantaro yagenda uko nyene utumatira batayaho amakuru hayo hari nayo ngayo ngumukurikirane neza ngo kuvyo muzi no mu matohoza ngo mwuvyo bajanywe ngo twebwe bwafuswe umunwa. Kubera iki babatwaye ijoro mu kinyegero kubera iki bafunzwe ibitambara mu maso kubera iki batwaye mu tumatera twabo bo barajanwe hehe tuno tubazo ni General Prime Niyongabo gakuriye kutwishura. CNDH rero ngo akibazwaho yoba iri mu kurenganura abasirikare bagwanye muri Republika Ntwaro Rusange ya Kongo batameze neza. General Prime Niyongabo rero mukuru w'igisirikare c'u Burundi akabategeka abasoda bato n'ibisongereza by'intwazagabo ubwo ni homme de ram hamwe no sous-officier kubariza ingingo ivuga ko baba mu makambi. General Niyongabo rero akabagabishije nyuma abakuru b'amakambi batubahiriza iyo ngingo akaba abamenyereye igisirikare bavuga ko ingingo benizi zikara gutya iyo hari iki nuko itameze neza canke iyo hari ikintu abategetsi baba bari ko barikeka. General Niyongabo rero akasigura ko mu gihe bamwe mu basoda bato n'ibisongereza by'intwazagabo baba hanze y'amakambi bigabanya discipline mu gisirikare. Niyo makuru rero ariko aragira mu makuru ya Hejuru TV mu matohoza tuba twabakoreye. Kuyindi ngingo rero haribazwa igituma Petero Nkurunziza atigera asezera ingabo ziguze Uburundi. Hari amakuru menshi rero aho hari abasirikari b'abarundi 19 barashinguye mu itongo ry'abapfuye ku mpanda 18 bo baguye mu gitero cabereye murarura muri commune Mabaye mu ntara ya Cibitoke. Wa 19 Caporal Chef Protein Nkuru yaguye mu bitaro by'abasirikare mu Kamenge nyuma yo gukomereka ku rugamba Marura. Abo bashinguye rero akaba harimo ntwazagabo imwe Major Reverier ngo Mirakiza ibisongereza by'intwazangabo bibiri Ajida Chef Libere Mfa yo kurera
Nyakwigendera na Jean Major Sylvestre Nayishakiye hamwe n'abasirikare 16 bo mu rwego rutoyi. Hari ibintu bitatu rero byatangaje mu birori byo gushingura izo ncungu z'u Burundi. Cambere n'ingene abantu biguze igihugu bashingurwa mu kinyegero kugira ishingurwa ryabo rero ntibuboneke cyane. Abo basirikare bashinguwe mu mirwi itatu. Hari ibyabaye tugiye no kubibutsa byabaye muri 2019. Hari batandatu bashinguwe ku wa gatanu hari kwigenekezo rya 22 kwezi kwa 11 2019. Hari abandi batandatu bashinguwe ku wa mbere 2025 kwa 11 2019. Bandi indwi barisigaye rero bakaba barashinguwe ari ku wa kabiri kwigenekezo rya 26 kwezi kwa 11 2019. Cyakabiri gitangaje n'iterabwoba ryagiriwe imiryango yabuze gushikaho babuzwa kugandarira babo. Imiryango ibiri yumiwe ku wa kabiri isanze amasanduku y'ababo atakiziga kirimwo bahambye amasanduku ari gusa. Cyagature gitangaje n'ingene atamutegetsi n'umwe yakomeye mu gihugu no mu gisirikare yigeze aherekeza izo ntwari z'igihugu. Bego data dufate ko Petero Nkurunziza nkakizigenza w'inzego z'umutekano yari afatiriwe nk'uko yama, none ngo ivyegera we byose byaciye bifatirwa. Umushikiranganje wo kwivuna abansi nawe yaciye afatirwa. Umukuru w'ingabo z'u Burundi General Prime Niyongabo nawe nyene yaciye afatirwa iyo misi yose. Cegera ciwe coco byo byaragenze gute? Ico gero nta mezi abiri yari bwahere ingabo z'abarundi zitari zike ziguye muri Somalia. Hari ku wa 14 Nyakanga 2019 abasirikare 13 baguye muri Somalia. Igitangaje nta n'ibirori byo kubakira n'iteka no kubasezera byabaye, ahubwo nabo bashinguwe mu kinyegero. Bane bashinguwe ku wa 24 Nyakanga, abandi bakaba bane barashinguwe ku wa 25 Nyakanga, batanu basigaye ku wa 26 Nyakanga. Ivyo vyabaye haciye n'amezi abiri gusaguye abandi basirikare 7 muri Somalia. Abasirikare b'u Burundi muri Somalia bakunze kwidoga ko abategetsi b'u Burundi bitwararika guca amahera ku basirikare n'ibirwanisho bikoteshejwe ariko umutekano w'Abasoda utaboneka ko atacu babwiye. Byose rero ngo biraboneka kandi mu kongera abategetsi b'u Burundi batanigora ngo yerekeze abaguye ku rugamba canke ngo banasohora ubutumwa bwo kuhoza imiryango. Mu bihugu rero vyubaha abasirikare ng'intwara miheto zaguye mu bikorwa vyo kurondera amahoro zakirwa n'umukuru w'igihugu zigishika ku kibuga c'indege zihabwa bidari vy'iteka n'imiryango yazo igashigikirwa. Burundi bukaba bumaze buri intwari nyinshi mu mahanga harimwo uwarongoye ingabo General Major Juvenal Niyonguruza. Imbere yiwe gato rero akaba hari General de Brigade Salomon Ndikumana nawe yapfuye, akaba yarahoze muri CNDD-FDD. Yigeze no kuba najejwe no gucegira ubuzima bwa Petero Nkurunziza nk'uko bivugwa na bamwe mu bagendanye. Bose rero nta numwe Petero Nkurunziza yigeze aherekeza canke ngo yunamire akizigenza w'intwara miheto. Igihe conyene Petero Nkurunziza amaze kuboneka ageze guherekeza intwara miheto yitavye Imana ni mu birori byo gushingura General Adolphe Nshimirimana. Nawe nyene ntiyigeze amwunamira umukuru w'igihugu, ahubwo yabonetse ameze nk'uwunyegeye. Ngere kiziga cari kugisohoka mu ruhukiro bwo muri hôpital militaire. Umusirikare yaguye ku rugamba ni incungi hambaye ku gihugu, akwiye no guterwa iteka rya nyuma nk'intwari y'igihugu. Umusirikare yiguze Burundi ntakwiye kugenda hanyegeye nk'uko kwigura Burundi womengo birateye isoni abasigaye. Imiryango rero basize ngirakwiye no kubahirizwa. Hari n'ibihugu ngo bishiraho isi bidasanzwe igenewe abasirikare biguze igihugu co kimwe n'izindi ntwari, bakanashira n'umunsi wo kubibuka. Imiryango rero imbonera kure zaguye marura yo igira iti havuga bo bubezwe ngo tweho nitwanamenyeshejwe ko abacu bapfuye ngene bahambwe niyo bahambwe ntago twigeze tuhamenya. Birababaje cane. Byo rero ni yindi ngingo twagira ngo tubanyuriremwo mumenye ingene byo byari ko biragenda ku butegetsi bwa President Nkurunziza. Benshi rero bakibaza niba ku President bwa Varisito Ndayishimiye navyo ari gutyo byo bigiye kugenda, dore ko benshi bihebuye bivanye nuko hari
amakuru menshi avuga ko abasoda bapfira muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo ibiziga vyabo bitahabwa imiryango yabwo kugira ngo babishingure mu mahoro. Benshi rero bakaba bahorana ako gahinda n'intimba ku mitima ituma buri gihe rero babaza aho ababo boba bari. Ngiyo bagiye rero mu bushikirangano bujejwe ivy'abasirikare bwo n'ubushikirangano bwo kwivuna abanzi kwa Retribere Mutabazi ngo barababwira ngo basubiriyo ngo bazobatumako mugire ngo hazoba hamenyekanye amakuru y'ababo. Birababaje cane rero mu makuru menshi yaba ariko haravugwa cane ku basirikare bo Burundi na makuru atari meza nkuko rero twagiye tubibanyuriramwo mwavyumvise vyose. Amakuru akomeye cane ngo ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu busabwa gucungira hagufi ubutunzi bw'amakomine kugira ngo indongozi nshasha zizosanga ibigega bimeze neza. N'umukuru w'inama nkenguzamateka Manuel Sinzohagera asaba umushikiranganje intwaro yo hagati mu gihugu ko bo kwitwararika gucungira hagufi ubutunzi bw'amakomine cane muri iki gihe cegereza amatora. Akageso kibonekeje rero muri kahise ngo ko kwiterera kagatuzwa kugira ngo indongozi nshasha zizosanga ibiga vy'amakomine bibogaboga. Ivyo rero akaba yarabishikirije mu birori byo kugurura ikorwa vy'isasa ry'ukwezi kwandamukiza nyuma y'akaruhuko bahora mu kwezi kwa gatatu kuri uyu wa kabiri igenekezo rya mbere ndamukiza 2025 Gitega. Sinzohagera akabasaba kandi ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi kugira utwigoro twotuma igisata cyo kugwiza imbuto gitera imbere. Mu bushikiranganje bw'uburimyi ngo kandi burakwiye no gukorana n'ubujejwe amahinguro bukavugana ukuntu bazohingura umwimbo mu gihe wabonetse. Abarwiza tunga nabo bakaba bahora banebagura gushira imitahe mu burimyi ngo bo kwikubita gashi. Leta nayo rero igashinga ikigega giha ingurana bifuza gukorera mu gisata c'uburimyi n'ubworozi. Yasozereye amenyesha ko ikorwa vy'ukwezi kwandamukiza hari ukwihweza integuro y'amabwiriza 3 yarongitswe na leta. Ari integuro ya leta y'u Burundi n'amasezerano y'ubumwe bwa Afurika yerekeye gukingira no gufasha abateshejwe izabo muri Afurika. Amasezerano ni Kampala yatewe ku mukono kwa 2023 Gitugutu mwaka 2009. Integuro ubwirizwa rigenga ingera amafaranga ya leta yakoresheje mu mwaka 2023 gushika muri 2021 n'integuro y'ubwirizwa rihindura ibwirizwa nimero ya mbere gushika kuri 12 ryo kwa 2028 ruheshi umwaka 2017 rigenga amakoperative mu gihugu c'u Burundi. Naha rero duhereje amakuru twabateguriye menshi yavugwa cyane mu gisata c'umutekano. Basabe kugira ngo nimuza gucikwa n'ibindi tuza kubageza ko kuri uyu munsi tuze kubana kuri imbonesha kuri ya Hejuru TV. Turabafitiye amakuru menshi havugwa mu bisata bigiye bitandukanye biba bigarwa ku mbuga ngurukana bumenyi umenyesha amakuru hamwe n'ayandi makuru menshi tuba turiko turabatohoreza ku ngingo zitandukanye, tutibagiye kandi n'ibiganiro navyo tubategurira ku ngingo zitandukanye. Vyose mukaba mubikurikira kuri iyi mbonesha kuri ya Hejuru TV. Tuze gusubira, Imana ibahezagire.